Uyu ni wa mwanya mwiza wo kumva ayayagwa hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu muza kuyashikirizwa na jewe Arlette Mugisha, akaba agizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Inama nkuru y'urwego rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru sense yahagaritse ibimenyesha makuru bimwe ndetse iranagabisha ibinyamakuru bikora ibidahuye n'umwuga. Nayo ngo hashizweho ibiciro bishasha mu mashirahamwe ategekaniriza impanuka assurance mu rurimi rw'ifaransa ngo kugira bashobore kubandanya batunganiriza neza abanywanyi babo. Ndabaha ikaze mu kanya nido ryano makuru. Reka nsubire ndabaha ikaze nongera ndabipfuriza amahoro y'Imana aho iwanyu nkuko nari mpejeje kubibamenyesha. Inama nkuru y'urwego rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru sense rwahagaritse rurongera ruragabisha ibimenyesha makuru bimwe bikora ibidahuye n'umwuga. Kurikirana Vestine Nahimana arongoye ubwo rwego sense. Twarabonye kumwe ko hariho amakosa yakozwe ajanye n'ibi by'ubucakubiri n'imigenzo y'ikirundi atteinte aux bonnes mœurs. Twarabibonye cyane ku maradiyo Iteka FM, Kazoza FM, BTV, Roy TV. Twarabonye inkuru zihengamye, twarabonye inkuru zibesha, twarabonye inkuru zitagira bataravye neza iyo zazananye. Izo twarabiravye cyane kuri RFI, twarabiravye cyane kuri Iwacu. Twarashoboye kubona n'ayandi makosa ajanye no gutyoza agahamagarira urwanko mu bya politike. Ivyo byarabonekanye kuri Indundi Culture, harabonekanye imvugo zicafuza abantu. Ivyo byarabonekanye kuri radio CIB FM, Indundi FM, Nabonesha FM. Twarabonye amakosa ajanye n'imvugo zicafuza abantu, imvugo ndenzarugero, izirimwe ibinyoma. Izo zabonekanye kuri Kabaza Web TV. Imvugo zirimwo ibitutsi zivanga mu buzima bw'abantu zarabonekanye ku rubuga rwa Facebook kuri radio Izere FM. Amakuru ahengamye adateguwe neza yarabonekanye kuri Net Press. Harabayeho gushikiriza ibintu ko bitari, kugereranya abantu n'ibikoko, gukoresha imvugo zigisha urwanko. Ivyo byarabonekanye kuri Bimenye Burundi Communication Center, BBCC. Hariho amakuru arimwe ibinyoma n'amakuru ahengamye. Ivyo byarabonekanye ku rubuga rwa Twitter rw'ikiriho. Amakuru ahengamye arimwe imvugo icafuza abantu, kuvuga nabi abo musangiye umwuga, gutanga amakuru atahuriye n'ijambo ry'umutwe. Ivyo byarabonekanye ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Iwacu. Hariho amajambo kengera abantu ahengamye arimwe ibitutsi bicafuza agateka kazina muntu n'ubwigenge bw'igihugu. Ivyo byarabonekanye kuri Yaga Burundi. Twarabonye ko hariho ibindi binyamakuru bijanye na presse en ligne. Ibinyamakuru byo umenga ntibikibaho. Murazi ko bisanzwe biza bikaba enregistré muri registre des médias zo muri CNC. Izo rero tuba tuzikurikirana. Twarabonye ko hari zitakifise ico zivuga. Izo nazo zikaba ari Home World TV, Ihuriro TV, Business Time, W Leaders, Mengoline.com, site de la COSOM, JTV, Show Up TV. Izo rero ziri mu mugwi wa ya media en ligne.
dukurikije ingene zikora. Inama nkuru ijejwe gucungera ibinyamakuru yafashe ingingo yuko izo zihagaritswe. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obere kiranezerezwa n'ingene gikorana n'abadandaza bo mu isoko ya Ruvumera bafadikanije n'uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura. Bivugwa na Jean-Claude Manirakiza arongoye ico kigo obere hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Tumukurikira. Kogwa ko biragenda Ikobero byari bijanye n'ingene twatumaze imisi hari ikibazo cyo guhanahana amakuru yariyo mwe bita déconnexion mu rurimi rw'igifaransa nda internet yari hari. Twasanze rero ico kibazo kiva ku bituma nyamukuru bibiri. Icambere gikuru nuko hariho ibyo dusangiye n'ibindi bihugu kubera umuhora wa fibre optique dukoresha wari kurakora nabi. Ico gituma ejo hari ico kibazo nyene muri Tanzania twisangiye mugabo twasanze ari ibindi bituma vy'iwacu by'indani bijanye cane cane n'ibikorwa bariko barakora mu gisagara ca Muyinga aho bajya biyimbaye abamaboko canke b'imashini usanga bahitanye zirya nsinga bigaca bituma intara yose ibura connection ifatiye kuri fibre optique ya BBS. Ikindi gituma twasanze ari uko ari ahantu habangamirwa n'inkuba. Iyo kuba rero sinzi ngene shika mu kuzimu gasanga yaciye amatinga bigatuma mu bihuzo bidashikayo. Hariho n'ikindi gituma c'abagize ba nabi twasanze kihari. Inyishu twatoye nuko turiko tugerageza gushiraho imirongo myinshi yofasha tari wa BBS gusa twara ubundi buhinga twoshira y'uburenze bubiri kugira ngo bumwe bumeze nabi ubundi bushobore gusahiriza. Loi budgétaire 2023-2024 hariho ko ikigo obe bakijeje gutoza amahera yahora atozwa n'amakomine canke na meri. Murazi ko ico gikorwa cyatanguye kigoye harajamwo kutumvikana ariko dufashijwe cyane n'abakomersa ko twaciye twegerana n'abakomersa basangwe badandaza bazi ayo bunguka bakamenya n'ikibanza kumbura agaciro kigezeko. Twavuye twumvikana igiciro cajya amahera yo gukota. Ubu rero ejo hahise barashoboye gutangura ico gikorwa caratanguye mu Ruvumera kandi cagenze neza. Umwanya kigira kice gihera karakaryo ko gushimira abo badandaza cane cane badufashije atubwira uko ibintu byifashe ariko no gushimira cane intwaro duhereye kuri umukuru w'igisagara ca Bujumbura nabo bakorana nabajya bajejwe gutunganya amasoko uko baradufashije cane. Turaheba turahuriza ku giciro nyezina kijanye n'ubuzima aho bugeze. Kuri iyo mvo dutumirire rero abadandaza bamaze kuronka amakontra n'abandi bazokurikira kuzakira neza ico gikorwa kubera kiriko kigenda neza. Turengeraho n'akaryo ko kubamenyesha ko boza baragerageza bakariha amahera ku gihe nibaheza kuri gusinya amakontra, na cane cane ko ikigo obere kimaze kubona ko hari amezi 3 yaramaze kuba ibirarane. Abanyedandaza bumvikanye n'ikigo obere nabo muri meri canke basanzwe batunganya ibikorwa byo mu masoko ko ayo mahera bazoyariha vyarenze mu 12. Andanya n'amakuru yacu. Amashirahamwe ategekaniriza impanuka assurance mu rurimi rw'igifaransa yashizeho ibiciro bishasha ngo akaba ari mu ntumbero yo gufasha abanywanyi babo kuzoza barabatunganiriza n'ingoga. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jules Verne Nakimara. Nyuma y'abagenesha ivyuma vyunguruza abantu bidogeye ko amahera yo gutekaniriza impanuka assurance mu gifaransa yadugijwe cyane. Joseph Butori umunyamabanga ntayegayezwa mu kigo kijejwe kugenzura amashirahamwe atekaniriza impanuka mu gifaransa yamenyesheje ko batadugije ahubwo bashize ku gihe ibiciro kuko byari bihari byari bimaze igihe kinini cyane. Amafaranga yarasanzwe asabwa tarife isanzwe ihari imbere y'itariki 9 n'amafaranga yagiyeho mu mwaka wa 2011 kuva mu 2010 gushika mu 2023. Murumva imyaka yacinge ningana kugira ngo ishira hamwe riteganiza rishobore gukora neza ico rijeje no kuvuga ubwa mbere utanga indishize kubaba uri gushumbusha n'ibindi naryo nkuko navuze riguma kuba bifise amafaranga akwiye gukora ivyo. Navyo nibiki ukoresha imiduga amapiece y'imodokari bico biragurika murabizi
abamekanisiye abafundi bakora imiduga nabo murazi ko ibyo basaba bigenda biriyongera ku mwaka utashe. Abaja kwa muganga bavugwa kubera ko hari amasanganya, imiti yo kwa muganga, amafaranga abaganga basaba byose murazi ko bigenda bihandagurika. Ivyo vyagenze uko haheze gusa novuga ni imyaka mikeyi ibico byasanzwe bigiyeho, hanyuma abayi mu gisata baravuga bati yamara igiciro cyo hasi cashizweho kiri hasi cyane, murarabe ko cyo kwigizwe hejuru gato handi ho yigeje bizotugora kubandanya gushumbusha aho tuzo gushumbusha. Iyo ngingo rero yahavuye isohoka itariki 2 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2023, hanyuma imaze kumenyeshwa abajeje guteganiza bavuga bati ibintu by'ibiharuro bihindura ibiciro nitwoca tubishira mu ngiro bunyene duhakanya kugira ngo natwe mu mashini yacu tuvyinjizemwo kuko bije guhindura nyine twara dukora. Tuti nta ngorane mugabo ivyabi mu cigwa mwabibonye tarifu yunimo mu ngiyi genda muri mashini mukore. Joseph Butore akavuga ko hari utunenge bamaze kubona mwishirwa mu ngiro giyo ngingo, reka kemeza ko niyamara gushirwa mu ngiro neza zotorera umuti bitari bike. Utunenge twabonye turi hariho amashira hamwe yafashe vya biciro minimum byo hasi bifatirwako arongera ku bindi bintu aca atangura gukoresha ibyo bindi biciro atabanje kuyisabira uburenganzira ngaha muri arka. Ibyo twarabibonye twabizime ku rutoke twaribitanze gukosora, nibaza ko mu kirongo kitarenga indwi imwe ivyo byose bizoba byakosowe, warenganijwe kumbure ashumbushwe hamisha muri ryo rikore mu murongo w'amategeko. Mu kugwira kabiri ni ibi byo guha uburenganzira uwitwishira hamwe riteganiriza ko bwa bwishingizi bw'umwaka wose ryo ni itegeko kumuha uburenganzira yuko ashobora kuriha bukebuke ku kwezi, mezi 3, amezi 6, nibi biri mu itegeko na gace kindwi ka decision yafashwe na komisiyo yo muri arka. Reka twihakanye ukwezi, amezi 2, amezi 3 muzobona yuko hari ikintu kirahinduka. Iyo ngingo yo gusubiramo ivyo biciro kibashizwe mu ngiro inyuma y'ishirwa cyakozwe n'abahinga mu bijanye n'ubwishingizi yabaye mu mwaka wa 2022. Abahingura ikinyobwa kikingo bari bakwiye kugabanya umwambiro kuko gikaze cyane. Ndabasabe dukurikirane iyo nkuru. Nubwo ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN giherutse kwemeza ko ikinyobwa kiki gikwije ibisabwa n'amategeko, abavyeyi n'abacihereza baridoga ko iriko ironona abana bayihereza kandi ifise urugero runini rw'umwambiro. Sineza irakaze gose, irakaze. Ariko hariho abazinywa, hariho abazishoboye bazinywa. Kanka jeni nkukumviriza gusa uko igihumbi sindayirenza. Mukuri kiki jeni inzoga mbona umenga iragisibije mu bana, usanga kiki nywa n'abana batoya kurazi gurisha amahera make yumve k'igihumbi umuntu bamu usanga yayinyoye araborewe usanga rikaragwana benshi abana bazinywa no kuri ubwenge buca bukotera kubera iyo kiki. Bagasaba abajejwe kuyihingura kugabanya uwo mwambiro ndetse inyobwe n'abantu bakuze gusa. Bayigabanye voroti rero ubona ko ikaze nyene ikintu urasha n'ikibiriti cyaka umva karumurira. Twebwe nk'abavyeyi dusaba yuko iyo nzoga abana batoya batoribaha bakayiha bajya nyene bapapa bakuze bashobora kumenya ingene bayinywa bakongera kumenya ingene bayitwara. Ku ruhande rw'abadandaza bo bavuga ko iyo ngingo bayakiriye neza cyane kuko ari kimwe mu bidandazwa bisohoka n'ingoga kandi bikunzwe. Nk'abadandaza iyo ngingo twayakiriye neza kuko ico kinyobwa cyase gisanzwe gisohoka. Bo mbere baratwise tubagabaniriza tukabaha nyene ku bucupa buto buto nkuko benshi badashobora nko kuyigura yose canke badafite nk'uburyo bwo kuyigura yose tubagabaniriza nyene canke hariho nk'abayiguze bose batoyimara canke yo cubamera naye tubagabaniriza tubanduke tubashobora kumara. Icupa rimwe rya kiki rikaba rigurwa amafaranga 3,700, rikaba rifise urugero rw'umwambiro rungana n'ibice 42 kwijana. Tuhandanya n'amakuru yacu kuriha ibice 15 kwijana ku muririmbyi wese aba yagize igiteramo ngo ni igiciro kitavuna, nubwo hari ababibona ko ukivuna. Bivugwa n'umujejwe kumenyesha amakuru mu kigo Obert. Inkuru ya mugenzi wacu Jire Boris Ingabire. Gutanga ibice 15
kwijana ntivyari bibi ariko nuko abitabira ibiteramo bagabonetse cane bivuye ku mpamvu zitandukanye ari naco gituma umwimbu utakiri ikirenga mu biteramo bikorwa bivugwa na Clovis Blaise Koriciza abenshi bazi ku izina rya Hasco. Ikintu kiba atari ciza nuko uzosanga ku rugero twari tugezemwo mu kudandaza igihugu mu byo dukora mu biki bizodusubiza inyuma gatoya ugasanga abarundi twari twaramenyereje kudasubira guhurumbira gusanga abo ba artiste mpuzamakungu mu bindi bihugu bibanyi basubiyeyo hasubiye kuza umurindi munini w'abarundi bava iwacu bagatwara uburyo bwabo mu bindi bihugu kugira ngo baprofite kubabona sino kwitwebwe ntacyo vyica kuko ukora ibintu ubifitiye ubwo buryo ubona atabwo ufise ntavyo ukora ivuga ko abantu babanza gutahura yuko umurindi wo kwitabira ibiteramo wari uhari kera utakingana n'ubu. Abantu bakenera ibintu byinshi mu buzima bwa misi yose, bakeneye amafaranga, warabize ko n'ibintu byaduze, c'est vrai byaraduze, tutibagiye nuko hariho benshi tuguma bahora bitabira ivyo biteramo batakibarizwa muri iki gihugu ndetse bagiye kwisumamwa ahandi. Ivyo byose ni intambamyi nziza, ugasanga abantu wari ufise nk'abakwitabira ibiteramo uko bukiye uko bwije bagenda baragabanuka. Alors ni muri ivyo rero umuntu aja avuga ati, umuntu asigara harura akavuga ati eske ibi bintu biranakenewe ko umuntu abikora, hanyuma ukavuga ati ninasanga bikenewe nzobikora, nsanze bidakenewe nzovyihorera. Nayo ku bwa Stanley Ngendakumana ajejwe kumenyekanisha amakuru mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi, we avuga ko ivyo bice atari byinshi kandi ko n'abatayatanze bazokurikira. Uvuga ko 15% ari ibice byinshi cyane ku nyungu, nibaza yuko harimwo ukwikunda kurengeje niko novyita, kuko wibuke neza yuko novuga nti ivyerekeye imishahara batanga ikori ku bice 30%, 20% ku nyungu. No kuvuga inyungu abo mu buhinga hariya anye ku makori yo hagati mu gihugu, novuga nti barabereka bagaharura neza ivyo uwo muntu yakoresheje, uburyo yakoresheje nk'umutahe wiwe, bisiguritse vyumvikana ni novuga ni n'ama preuve ivyerekana yuko ivyo bintu by'ukuri yabikoresheje, hanyuma akaca yerekana inyungu yungutse muri ico giteramo, hanyuma igihugu kikamusaba ko 15%. Je nibaza yuko ivyo bice atari umurengera, kutarabikora nakanya keza ko kumubwira yuko yo kwikubita gashi. Nimba hariho uwo yoba yaratumiye, nimba hari umuntu yoba yaratumiye umunyamuziki akaba atakuye ko aya mafaranga ategekanywa n'amategeko ngo yashikane mu kigega ca leta, n'umwanya mwiza wo kubikora, kuko amategeko agenga amakori n'amatagisi arategekanya yuko dushobora gusuzuma gushika ku myaka 5 utera uji inyuma, imyaka 5 yaheze. No kuvuga rero yuko habaye amasuzuma mbe nabo bantu bagafatwa bazohanwa. Mu gihe hari abari bamaze igihe batuma ko abaririmbyi mva makungu batumigwa mu biteramo bagahabwa amahera menshi. Amakuru yacu tuyasozerere mu gisata c'inkino, tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jules Boris Ingabire. Urukino rwuje umugwi wa Vitaro Football Club ndetse n'umugwi wa Aigle Noir Sports Club ntirukibaye. N'urukino rwo ku munsi ugira wa gatandatu w'iganwa rikuru mu cicaro c'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League mwaka wa 2023 ushira mwaka wa 2024, aho Aigle Noir yokwakiriye umugwi wa Vitaro Football Club ku kibuga Nkurunziza Peace Park Complex i Makamba. Urwo rukino ntiruzoba kubera ko uwo mugwi mu ntara ya Makamba uzofata urugendo ku munsi w'ejo wa kane werekeza mu gihugu ca Tanzania kwitegurira urukino rwo gusubiza ruzobahuza na Stade Malien yo mu gihugu ca Mali, ruzokinwa igenekerezo rya 30 Nyakanga mwaka wa 2023. Umugwi wa Aigle Noir akaba ariwo uzoba uri kurakira uwo mugwi mu gihugu ca Mali, kuko mu rukino rwa mbere baje kubatsindwa ibitsindo bigera kuri 2-0. Tukiri kuri urwo rukino nyene, umumenyereza w'umugwi wa Aigle Noir Sports Club wo mu ntara ya Makamba aganira na kimwe mu bimenyesha makuru vya hano mu Burundi, akaba yagize ico ashikiriza na cane ku rukino rwa mbere rwaje kwa rubahuza no mu mugwi mu gihugu ca Mali. Akaba yagize ati, ndugure twamugina, urukino rwa mbere ntigwagenze uko twashaka kubera ko ikibuga cari cuzuye amazi, ivyo twateguye sivyo twabaye tugikina.
ku kibazo c'abahagarikizi ivyabaye mu rukino vyari biteye isoni. Mu gice ca kabiri batuvugirije amakosa atariyo ku mapenaliti abiri baronse nta nimwe jewe nemera. Urukino rwo gusubiriza tuzokwitanga uko dushoboye mu Burundi buronke umugwi uja mu matsinda ya Confederation Cup ndugaye twamugina. Ayo akaba ari amajambo yaje kwavugwa n'umumenyereza Vivier Bahati ubwo yarahejeje kuba yuruka indege bava mu gihugu ca Mali. Nino kuri ayo makuru yo mu gisata c'inkino duciye dusozerera ko amakuru yacu, ariko munkundire ndabasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Inama nkuru y'urwego rujejwe gukurikirana ibinyamakuru n'abamenyesha makuru vyafatiye ingingo yo kugara ibinyamakuru bimwe ndetse iragabisha n'ibindi binyamakuru bitandukanye bitakoze neza ibijanye n'umwuga. Nayo hashizweho ibiciro bishasha ku mashirahamwe yo gutegekaniriza impanuka ngo akaba ari mu ntumbero yo kugerageza gutunganiriza neza abanywanyi bayo. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndabifurize kugira ibihe byiza ku bakunzi b'umupira w'amaguru, ndabibuza yuko umupira ucubandanya.